Ugwaruka na cane cane ruba mu bisagara ruri mu banyagihugu bahanzwe cane n'ikibazo c'ubushomeri. Ibiharuro vyashizwe habona mu mwaka w'2022 n'ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro Istebu vyerekana ko mu Burundi ubushomeri bugwiriye cane mu bantu bize kandi bafise impamya bushobozi. Ico kigo kirerekana kandi ko 17% vy'abantu baba mu bisagara atakazi bafise, mu gihe ubushomeri buvugwa ku muntu ashaka gukora kandi ariko ararondera akazi. Ibiharuro vyatanzwe n'ico kigo vyerekana ko abashomeri barenga 10% baba mu Burundi bahejeje amashure yisumbuye, mu gihe abarenga 17% barangije kaminuza. Ico cegeranyo cashizwe habona mu 2022 n'ikigo Istebu kubijanye n'uko imiryango ibayeho mu Burundi, kivuga ko abantu barenga 53% bashoboye gukora kandi bafise ico bakora, bafise ubuzi budahuye n'urugero rw'ubushobozi bwabo. Kubwa Istebu, ico kibazo cibonekeza cyane mu banyagihugu bataba mu bisagara, aho 56% by'abafise ubuzi barangura imirimo iri ku rugero rwo hasi ugereranije n'ubushobozi bwabo, mu gihe abahanzwe n'iyo ngorane mu bisagara baba 30%.